ndabahe ikaze inshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka radio isamirana kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu koma amasaha 28 kuri 28 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimwo na YouTube wanditse Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka turi kwigenekerezo rya 8 gitugutu umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru. Kuba umugambwe CNDD-FDD ubandanya gutoza intererano z'agasakisaki kandi ku nguvu ntibisigura ko ata amafaranga y'amatora bafise ahubwo nukubika ubwoba mu banyagihugu ngo bazohababuke mu matora n'umwihwezo wa Jo Philibert Karangwa yatanguje Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Amwe mu mahajambo aheruka gushikirizwa na Ndikuriyo Reveriano mu ntara zihana urubibe n'u Rwanda cyane mu Kirundo yerekana ko n'ubu mwasi wa mbere akomeye ari igihugu kibanyi cy'u Rwanda yabibwiye imbonera kuri abanyagihugu muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura bidogera inzego z'igipolisi ko ataco zifasha ababiba izuba ryaka bagasaba gutuza iyo ngeso isa naho yabaye ndase. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumana na Jevia Tortori aragira mu ngire ndayabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Ivera koze mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese. Kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atandi mu confondre parashoni ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa woroha gufata abantu ugahita abashikirangazi bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi 3 cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohabavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba. Radio Peace Amakuru tuyahere kuri iyi nkuru ivunaguye nk'uko tubikesha bagenzi bacu bakorera Radio Bonesha FM. Umunyapolitike Leonce Ngendakumana avuga ko kubona uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Domitiano Ndayizeye yaragenywe n'ishirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF guserukira iryo shirahamwe nk'intumwa idasanzwe mu gihugu ca Haiti ariteka ku gihugu ciwe hamwe n'igihugu ca Haiti. Akabona ko Ndayizeye yazokora neza kuko yakoze ibitari bike mu Burundi kugira abarundi banywane. Akamenyesha ko atankeka ko amabanga bamushinze azoyashobora. Ngendakumana agasaba ko ico gikorwa yo kirangurana ubwira n'ubwitozi. Abishikirije inyuma yaho uwahoze ari umukuru w'igihugu Domitiano Ndayizeye yarayagenywe n'ishirahamwe OIF ngo aserukire iryo shirahamwe mu gihugu ca Haiti mu nama yahuje ivyo bihugu ku magenekerezo ya 4 na 5 muri uku kwezi kw'icumi. Ndayizeye agiye guhagararira iryo shirahamwe kuraba uko ibintu biriko biragenda azobonana n'abarongoye intwaro fata kibanza muri ico gihugu, abanyepolitike hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubandanya werekana ko ufise ubwoba ku matora yimirije. Ibi bigashikirizwa na Jo Philibert Karangwa umuyobozi wa Radio Peace FM y'ugwaruka, akaba abivuze inyuma yaho habandanije hibonekeza intererano n'amafaranga
amakarata ayo guterera amatora yimirije kandi bigakorwa ku gahato. Kurikira Jo Philibert Karangwa. Icyo navuga kuri izo ntererano zisabwa canke zitozwa zigatozwa n'abo mugambwe CNDD-FDD kandi bagategeka ko zitangwa n'abarundi bose, ibi nibigaragaza intege nke, nibigaragaza faiblesse, nibigaragaza ko CNDD-FDD atacishoboye kandi ko ifise ubwoba bw'amatora yimirije. Ibi ntibabikora kugira ngo kubera ko atamahera bafise, amahera barayafise n'amenshi imbere barafise nayo gupfa ubusa, ahubwo ibi inye babikozera mu kubatera ubwoba no kugira ngo babone neza yuko gutanga ayo mahera ari uguca bugufi imbere yabo nk'uko bama babivuze ngo ni chini ya ulinzi, kugira ngo bigaragare neza yuko CNDD-FDD iri hejuru kandi atamurundi numwe akwiye kutayiyoboka. Ngira mwama muvyumva na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uri ku butegetsi nyene yama yasemereye. Ibi inya rero sagasesheshwa rumuri ko intwaro ya CNDD-FDD ikizahatemba igeze aho yifuza ko umurundi wese ayoboka uwo mugambwe, ivyo no kwita guhonyanga demokrasi, kuko umurundi wese yarakwiye kwishira no kwizana, ushaka guterera intererano akayitanga kugushaka kwiwe badaciye kuri buri muhana bavuga ngo zana ya anyi, mbere gushika naho utayatanze bamubuza kuja mu isoko, yaja kwa muganga bakamushira inyuma rimwe na rimwe ntanavugwe, bakamubwira yuko ataburenganzira afise ku gasukari, n'uburenganzira afise ku binyobwa vya Bralirwa kubera yuko aca yitwa umukeba. Hari n'igihe ayo mahera batayafise mugabo ugasanga aciwe yitwa iryo zina. Uwo akaba yari Jo Philibert Karangwa yashinze Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Amakuru tuyabandanirize mu ntara ya Kirundo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragendeye imbonerakure zo mu makomine ahana urubibe n'u Rwanda azibutsa kubandanya ziri maso. Reveriyano Ndikuriyo yagize ugo rugendo kuwa mbere w'igenekerezo rya 30 Nyakanga mu makomine ya Bugabira na Busoni ahantu rubibe n'u Rwanda igihugu kibanyi. Yabahamagariye kurushirizaho kuba maso. Indongozi zo mugambwe uri ku butegetsi zirafise ubwoba ko abakozi bigendereza y'u Rwanda bashobora kuba barinjiranye muri ivyo bice, bakaba banafise ubwoba ku bitero bishobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru ndende na Jean d'Arc Gikundiro. Nkuko amasoko muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi avyemeza, urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi rwatangajwe ku mugoroba mwijoro. Avuga ko urwo rugendo rutasamaje abanyagihugu. Imodokari ziherekeza Ndikuriyo ziba ari nyinshi cane, ariko igihaza mu Kirundo zari imodokari zidashika kuri 5. Vyari bitangaje cane nk'uko umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD abivuga. Havugwa kandi amanama yo mu mwiherero hagati y'abanywanyi b'umugambwe b'abahutu gusa. Amanama yo kuri uyu wa 30 Nyakanga umwaka w'2024 mu makomine ya Bugabira na Busoni yabaye mu mwiherero, bivugwa n'abayagiyemwo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yari yaherekejwe na Jean Baptiste Nzigamasabo Batazira Gihahe, yahoze ari intwazangabo muri uwo muhari wahoze ari w'abagwanyi b'abahutu, akaba yarabaye n'umwe mu bategetsi b'uwo mugambwe azwi kugwanko yanka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yaravuzwe cane kandi mu bikorwa vy'ubwicanyi, ikubagurwa no guhagarika agasakisaki abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere na bamwe bo mu mugambwe wiwe biyamirije amabakora. Bamwe mu mbonerakure zo muri ayo makomine abiri bavuga ko yari inama ikumira. Abanywanyi b'abatutsi mbere n'abitwa ko bashiririye ntibatumiwe muri iyo nama, niko vyemezwa n'umwe mu banywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ababaye. Abandi bari bitavye iyo nama bavuga ko babonye ikintu gitangaje. Abapolisi bajeje umutekano w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntibakorana na bagenzi babo bo mu Kirundo na Ngozi, intari hanu rubibe na Kirundo. Bishoboka ko boba bari baronse amategeko yo kutihanganira umuntu batazi muri iyo nama. Kubw'abashinga intahe, Reveriyano Ndikuriyo yarasavye imbonerakure gusubira gutanga amategeko mashasha mu ntumbero yo gucungera neza urubibe bafadikanije n'abasirikare n'igipolisi. Indongozi z'Uburundi
zarugaye imbibe zo hasi Uburundi buhana n'u Rwanda hari muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2024 zigwagiriza gufasha imirwi y'iterabwoba yishe abantu baba 30 hagati ya Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 na Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2024 mu ntara za Bujumbura na Bubanza zihana urubibe na Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Kubw'amasoko yacu indongozi za CNDD-FDD zagirije zimwe mu mbonerakure kureka abarundi bakajabuka ibiyaga bigabura Uburundi n'u Rwanda bagashika ku butaka bw'u Rwanda bakanareka abanyarwanda binjira ku butaka bw'u Burundi batanze ibiturire. Kubw'abashinga intahe kandi Reverien Ndikuriyo na bamwe mu ndongozi bemeza ko abakozi b'igendereza ry'u Rwanda ko boba barinjiye mu Burundi. Reverien Ndikuriyo kandi yahamagariye imbonerakure kuba maso cane no gucakira intumva. Arengana yavuze ko hibonekeje ikiza ca Marburg mu Rwanda hari kuwa 27 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 kimaze kwica abantu bashika kuri 10. Nico gituma kandi hategerezwa gucungerwa abinjira mu Burundi baciye mu kinywabi bavuye mu Rwanda. Muri ayo manama kandi Reverien Ndikuriyo ntiyaretse kubwira abahari ku Rwanda rukiri umwasi wa mbere w'u Burundi harashobora kuba ibitero ku Burundi bivuye mu Rwanda bigakogwa na Rede Tabara canke iyindi migwi y'abaroberi. Abo bavuzwe mu mabi menshi akorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cane cane imbonerakure zibonwa n'intumwa idasanzwe ijejwe gutanga amakuru ku Burundi kugateka kazina muntu nk'umugwi w'inkorabara zikaba zifashanya n'igisirikare hamwe n'igipolisi gucungera imbibe no mu marondo y'ijoro. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 ku munsi mukuru wahariwe abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD wabereye mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasavye imbonerakure kugwiza amarondo y'ijoro. Umuvugizi wa CNDD-FDD ntitwamuronse kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo vyose. Jean d'Arc Gikundiro nawe ndagukengurukire ndakumenyesha ko ibujumbura umunyororo yabujijwe uburenganzira bwo kwivuza none ari hafi yo gupfa. Leonidas Nyandwi w'imyaka 67 akaba ari kumfiro ntiyashoboye kuronka amafaranga y'amarundi angana imiliyoni 4 yasabwe n'ibitaro kugira ngo bimuvure. Uwo mufungwa wo mu ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ashobora gupfa hamwe atacokogwa bw'umuryango wiwe. Inkuru ndende na Diane Abriera Kaneza. Uwo mufungwa ni Leonidas Nyandwi afunzwe kuva mu 2017 akurikiranwa ku busuma bwabaye muri Kopeke mu ntara ya Gitega. Uwo mwaka uwo mugabo yaraborejwe igufa n'urongoye igipolisi muri iyo ntara w'ico gihe. Kimwe mu bice by'umubiri by'ibanga cyarasinzikaye cyane. Buke yagiye gira ingorane zo kuja ku mwanda mutoya gushika aho asinzikara nk'uko ababibonye bavuga. Leonidas Nyandwi yarafungiwe mu ibohero rikuru ry'Igitega umugwa mukuru wa politike. Imyaka 4 inyuma yaho yaciye arungikwa i Bujumbura aho yakiriwe mu bitaro byitiriwe umwami Karede aho yaciwe imiliyoni 4 z'amarundi. Umuryango wiwe ntiwarushoboye kuriha kubera ko ibitaro bitari kumugumya byamuhaye akaringoti ko kuja ku mwanda mutoya imbere yo kumurungika mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abamubona bemeza ko amagara ya Leonidas Nyandwi aguma asinzikara buri munsi, nayo abagera mu cumba ciwe mu ivuriro ritoya rya mu ibohero rikuru bemeza ko winjiye mu cumba ciwe wakigwa n'umunuko. Mbere kubwabo bakabona ko binababaje. Amasoko mu ibohero rikuru rya Mpimba hamwe n'abamwegereye babona ko yarakeneye kuvugwa canke akarekugwa. Nawe Diane Abriera Kaneza ndagushimire ndakumenyesha yuko abanyagihugu bo muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura bidogera abajejwe intwaro babagiriza ko ataco bariko barabafasha kugira hatuzwe ubusuma bwugarije abo banyagihugu basahugwa utwabo umutaga nijoro.
bagatakambira abarongoye igipolisi kugira ico bakoze kugira ubwo busuma butuzwe. Odas Kaburo. Abo banyagihugu bidogera ababarongoye ko ataco bariko barabafasha kugira hatuzwe ubusuma utuma ataco batunga nabo mu gisagara ca Bujumbura muri zone Musaga kwibarabara rya mbere ahagana ku kiraro c'imbaho uduga mu Gasekebuye. Mu bidogera abajejwe intwaro bo muri iyo micungararo sabahegereye gusa n'abahaca nabo abo bagizi ba nabi ataco bibanga mu kwambura uwo wese afise agatelefone canke akandi kantu k'agaciro nabo ntibabagera umutwe. Bene gukora ubwo busuma ni migwi y'insoresore zigize ntakogwa ko nk'uko bisobanurwa na bamwe mu banyagihugu bamaze guhura n'iyo migwi bakibwa utwabo izuba riva, co kimwe n'abanyagihugu baba muri zone Musaga baryama bugaye bakavyuka basanga imiryango irangaye canke inkuta z'amazu yabo yahindutse ibibomoke, ibyo bari batunze byose byasahuwe urukomba amazi. Ikibabaje kuri abo banyagihugu nuko batakambye akatari gake batabaza abacejwe intwaro ariko bakabura gitabara. Abidogerwa nabo banyagihugu ni niyo kindi Manyusi asanzwe ari umukuru wa zone Musaga. Abanyagihugu bagataka batakambira abarongoye igipolisi muri iyo zone canke abarongoye igipolisi mu gisagara ca Bujumbura kubatabara mu maguru masha kuko amazi asana yarenze inkombe. Ubwabo banyagihugu bakavuga ko hamwe atagikozwe mu maguru masha iyo misore izobura ivyo yiba ikagarika ingogo canke kubwo kwikeka ko izohava ivugwa nabo imaze kugirira nabi izohava itandukira igahitana ubuzima bwabo canke n'abandi izoba itwaye utwabo. Mu gukinga izo ngorane abanyagihugu bo kumusaga bagasaba ko muri ivyo bibanza hoshigwa ibirindiro vya polisi mu ntumbero yo gufasha gutuza iyo migwi y'imisore yigize intagondwa mu kwiba ikibonanya abanyagihugu ibituma umutekano wabo n'ivyabo uhungabana. Odasi Kaburo nawe urakenuye. Kubaka isoko nkuru ya Bujumbura bidaciye mu ihiganwa n'ubusuma bweruye buriko bukorwa na leta y'u Burundi, bivugwa n'umufasoni Rose Hakizimana akabona ko icari gikwiye kugira iyo isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 11 iyiye igatokombera yongere yubakwe, ivyari bikwiye gucishwa mu ihiganwa hadasizwe inyuma n'abahaburiye ivyabo. Tega amatwi Rose Hakizimana. Muruko kubahagararira dutegerezwa kuronka ihiganwa mu by'ukubaka iryo soko, hakaba abahiganwa bahagarariwe n'abahishije na komite y'abantu bakeyi baserukira abahishije ibintu byabo muri iryo soko. Muri icyo gihe hazogeza batore mu bahiganwa abo tubona ko bashoboye kuryubaka. Ari cyo gituma tutemeranaga ko leta y'u Burundi ihamagarwa yishakiye umwe ari we kugira ngo aze kubaka isoko bidaciye mu ihiganwa. Muri icyo gihe hamaze kubihiganwa tukabona ababishoboye, niho natwe tuzoca twemera ko iryo soko ryubaka, kuko nayo ahandi bishishikaye kuba ari uwo muntu yazanywe na leta ya CNDD-FDD ngo aje kubaka. Biraboneka neza ko ari bwa busuma bama bagira kumwe bagenda mu kigega ca leta bakayora amafaranga y'abanyagihugu bagashira ku makonde yabo, bariko barondera ingene ayo mafaranga yose bibye bitwa ko ari soko ryubatswe na leta, kumbe bashatse kunyegeza ayo mafaranga yabo iryo soko ribitirirwe atariki iryabo n'iry'abanyabujumbura. Uwo yitwa ko arongoye igihugu ntiyari muri iryo soko, nta bintu vyiwe vyahiriye mu isoko. Nico gituma twebwe tutabona ingene bofata umuntu bazanye bonyene bashaka atahiganwa rihabaye ngo aje kubaka iryo soko. Ibyo rero ntituvyemera, kandi abarundi bose cyane cyane abanyabujumbura bave hasi riryubakwe hatabaye ihiganwa riciye mu kuri no mu mutekano. Uwo yari umufasoni Rose Hakizimana yahoze ari umushinga amateka ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Dusozerera ya makuru mu bijanye n'indero mu Burundi, hari umugambi wo kugarukana amashure y'indaro mu ntumbero yo kugarukana akanovera k'indero, vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa ndwi gitugutu umwaka wa 2024 mu gihe yariko arugurura ihuriro rigira gatatu
ry'abakenyezi biboneza ikiriri. Umukuru w'igihugu akabandanya avuga ko bazoba bariko barabamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero by'abavyeyi gusa ariko buri n'ahandi mu gihugu. Akabona ko uwo mugambi ukwiye gushigikirwa cyane kugira ngo bagarukane akanovera mu ndero yabo bakure abantu. Ni nangaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimire uruganda rwacu rwayatorokanije, nibagiye Ive yakoze yariko aramfasha mu buhinga bw'ibyuma, nayo Jivia Tortori haragira Mungu nariko ndayabashikiriza. Duhani sango ku munsi w'ejo naga hwane.